jewe nitwa Nyambuza Adonai Olam. Hama intahe yanje itangura kujewe mbere yuko nza muri CYIA nayo nsanzwe ndi umuntu akunda igikorwa c'Imana cane gose kandi anacubaha. Hama muri uko kucubaha naragikarira cane gose, nari umuntu atagira tolerance mu gikorwa c'Imana, ariko maze gushika ngaha anya nayize gutolera. Ari jewe narigeze kuba mfise fraternité yiwanje nyene nashinze yiwanje, ariko kubera kubura patience narashobora gufata umwana akavuga, je sinzi kuvuga rimwe kabiri gatatu, umwana akavuga rimwe nkamuhoza, kabiri nkamuhoza, gatatu ca ndamubwira ati taha. Ibintu vya patience ntivyashobora kubaho iwanje. Hama numva umunsi umwe abana bari bavuye muri CYIA mu mwaka wa mbere baza kudushinga intahe kuri eglise. Hama ndavuga ati nukuri l'année prochaine ntegerezwa kujayo. Imbere yuko nza rero harabaye ingorane cyane muri inscription, ndagira ingorane kuko bari bakeneye abahungu gusa. Jengira natawawe n'izina rya Adonai handiho. Sinari kwinjira. Ndashima Imana yuko yangiriye neza ndinjira, kuko uyo mutwaro vraiment naye ndawugendanye igihe kitari gito. Nsenga Imana mvuga ati Imana ndagusavye ungiriye neza nshobore kwinjira ahantu. None Imana yarangiriye neza. Kuva nkishika ngaha anya natanguye kubona ukuntu abigisha batwigisha mu rukundo, batwigisha batwubaha. Umwana akagorana bakamubwira rimwe kabiri gatatu kane, sinatahura ko bibaho, kandi umuryango wawuguruye sinashobora kuvyumva. Umwigisha akaza kubera turakora ibiteramo. Hama ndakunda cyane ukuntu baduha exemple imbere yo kubikora, bakaza imbere nubwo bariko baduha exemple. Twebwe abigisha twishize mu banyeshuri biga, twebwe abigisha ubwacu tukagorana bakaguma bari muri silence. Ivyo rero sinashobora kuvyumva, sinashobora kubitahura, ariko gushika uno munsi ndatahura yuko mu gushikiriza umwana umushikiriza utwenga. Je sinari umuntu atwenga mu gikorwa c'Imana, jamais. Narakubwira ati umviriza Imana iragukunda, Imana ubwirizwa kuyubaha, wavyumvise, un point c'est tout. Ikintu cose nashaka ko igicapo nihaye ku gikorwa utegerezwa gukora aba arico ukora atana kamwe ukuyeko. Rero hantu haranyigishije kumviriza abandi, kubana neza n'abandi, hama kugira patience. Ubu unye umwana ndamubwira ubutumwa ntwenga, ndamubwira ubutumwa nezerewe, ndamubwira ko Yesu amukunda, ndamubwira yuko Yesu yamuremye, ndamubwira ubutumwa n'ukuri nezerewe, kuko ivyo bintu ndabikunda gose. Ariko kubera kubura experience jewe nabikora muri manière yanje, ariko ngaha anya naravyize neza, baraduha n'uturorero. Rero ndabashimira cyane abigisha bo muri CYIA, nukuri mufise patience irenze iyo nigeze kubona. Imana ibahezagire cyane.